mugize iminsi mwumva yuko ikibazo c'isukari kigenda kimera nka ndanse cyane cyane mu bisagara ariko ni mu gihugu nka cose. Hanyuma bene kuyitanga muri sosumo bo bakavuga yuko batanga yikwiye iyo bahora batanga, bakanashira nahabona intonde zabo bayiha, mugabo abene gihugu bagenda kuyirondera ku isoko bakayibura. Igipolisi rero cacigize iminsi gitohoza kugira ngo kirabe uko comenya aho iyo sukari bigenewe abene gihugu inyikira. Ngaha rero turi ni hamwe mu hinyikira, ni muri zone ya Cibitoke muri komine ya Ntahangwa, kumutakura kwibarabara gicenda inomero 9. Ni mu rugo bumwe mu bakora za nzoga zitemewe n'amategeko zimwe bakunze kwita ngo ni inkonesere. Uyu rero akaba nkuko mubibona mwatembereye mwabonye yuko hari ingunguru zirenga 100 n'imifuko irenga 100 yavuyemo ya sukari ya susumu. Nukuvuga yuko uno muntu ari imbere ngo no mwishira hamwe baragenda bakarangura inzoga z'ugwagwa z'ibitoke mu rugombo, bimwe bita ngo rugombo, bakazizana ngahi Bujumbura. Nukuvuga aranguye nk'ingunguru muri izi 15 ashafata ya sukari agashasukamwo bagashamo nabyo bifu mwabonye, ku buryo izo ngunguru 15 ashaka kuzikuramo ingunguru 25. Aha ntituvuze ibijanye n'isuku, murabona habikorera, mwabonye ko abikorera no mu kazu mu butuzu tw'ukwiherera mwavyiboneye. Mwabonye ko ari ibintu vyaboze isazi zitondera agaca hereza bene gihugu bagashabagura bariko barari. Amakuru igipolisi kiko kirakorerako avuga yuko uyu muntu yabakorera mu ishira hamwe koperative, kandi ko iyo bafise n'ibindi bibanza bishika nka 5 aha nyene mu micungara bikorerwamo ibintu nk'ibi. Mubonye izi ngunguru zonyene murabona yuko zishobora gutuma isukari keha mu gisagara cyose. Ingunguru zirenga hafi 200 bashyamwe isukari kugira ngo bahindure. Murabona neza yuko iki kibanza cyonyene, tutavuze ivyo bindi 4-5 vyiwe, tutavuze n'ibindi bishobora kuba bikorwa n'abandi bari muri iyo koperative ko babona bonye baradandaza. Murabona ko ivyo iki kibanza cyonyene kirakwiye kugira ngo isukari yari itanzwe mu gisagara ca Bujumbura icikeha mu gihizanywe ngaha gukora bino bintu. Murazi rero ko iyo ikibazo c'isukari ibuze haraba imyidogo myinshi n'amajambo menshi avuga ngo mama ngo isukari ngo yoba ngo idandazwa ngo naba ngo bakuru ngo nico gitumike. Mubona ukuri ngaha turi hari umukuru muzi yoza kwadandariza ivyo bintu. Murabona yuko abaja guhungabanya agateka kabene igihugu kubabuza isukari bategeza kuronka nabene igihugu bonyene ubwabo hagati yabo. Nta mukuru arimwo, nta muntu wo hejuru arimwo aja gutuma isukari kena muri kino gihugu cy'Uburundi. Muravyiboneye. Aha rero bikaboneka kandi ko abene igihugu bo ngaha mbere n'abajeje intwaro badakora neza uruhara rwabo mu bijanye no kubungabunga amahoro n'umutekano. Muti gute? Hano hantu hari abajeje intwaro, hariho inzego kujya ziri, hariho n'abahurikiwe n'abari muri ya migwi y'umutekano w'ukumona bose. Ntibashaka gusigura, nta numwe muri bo bashaka kuza ngo asigure igituma bino bintu ushaka kuba, bikaba byari bihamaze iminsi n'iminsi biba, ntibabe bari bwashobore kubibwira kubivuga kugira ngo abantu bafatwe maze abene igihugu baronke isukari nkuko bategeza kuyironka. Aha rero tusaba abantu bose, abene igihugu bose bo ngaha kwikebuka, sino ngaha gusa. Amakuru turiko turakorerako yavuze yuko uretse yafise ashobora kuba afise ibibanza ngaha hariho n'abandi bashobora kuba bakora ibi mu yandi makartie, cyane aya makartie atari hagati na hagati mu gisagara, niho inzoga zenizi bakunze zibujijwe n'abateko bakunze kuzikorera. Ariko abane baca baba bambere mu gukoma induru ngo leta ngo yabahevye ngo ibintu vyigwa biraduga ngo ku mwanya kumbe nibo nyene batuma abene igihugu bagura isukari n'ibindi bidandaza bigaca biduga kubera ububegito bw'abene igihugu. Bakaza kuvuza induru ngo ni ndongozi ngo mama ngo nabafaso ngo bakana bategetse ngo ariko baratuma isukari ngibura ngo kandi mubona aho iburira ari ngaha. Aha dusaba abene igihugu bose mu butandukane bwabo kwikebuka duhereye ku bajeje intwaro
abari muri ya migwi ihurikiyemwo na bose jeje umutekano bo ngaha umwene gihugu ari we wese bahaguruke muri aya makariti harabera n'ubundi bugizi bwa nabi bwinshi za mogi ngaha bahatoye urumogi muri ino nzu kumva banywera y'imogi badandarizaho ibintu vyica abantu ibintu ababinyoye bazaca bagenda guhungabanya umutekano amabi yose mugabo bikaba ku mugaragaro murabona runo rupangu rukikijwe n'izindi mpango no kuvuga abarabibona ababanyi bose barabibona kubera iki batabivuga aha rero dusaba abene gihugu bose abajijwe intwara kwikebuka umwe wese amenye uruhara rwiwe abantu bose bamenye yuko umutekano ikibazo cy'umutekano ntikikiri ikibazo c'abajijwe umutekano gusa abapolisi n'abasirikare ivyo vyari vyakera ico bita umutekano no munsi ni umutekano w'umuntu mu buzima bwiwe bwose mu mico yose igize ubuzima bwiwe bisaba rero ko inzego zose n'abantu bose bonyene ubwabo bagira uruhara kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagara aha rero nabwo igipolisi cavumbuye cyane hafatiye n'abakozi bahora babigira babiri ariko mwene vyo ntarafatwa ariko ararondegwa ari canke igihe ejo azofatwa n'abandi bose baba babikora haba ngaha canke mu tundi duce haba ngaha i Bujumbura haba no ruguru mu gihugu baboneye ko ari akarorero kandi abo bantu bafatwe vuba tuze twumve yuko isukari yasubiye kuboneka abene gihugu bayironka atankomanzi kujya vyahora niyo misi.